Ubwa mbere nshimiye abarundi bose b'amahanga bitabiriye no matora. Nshimiye n'ubushikiranganje bwateguye. Nshimiye kandi n'abahora barongoye Diaspora Ndundi tugiye gusubira kuko nabo baje kugira ngo bibane natwe kandi bagashikiriza mu mahoro n'umutekano. Nshimiye kandi n'uwo twahiganwe n'ubwo kumbure batashoboye kugira amahirwe yo kuba muri kino kibanza nuko nizeye kandi nshimitse ko tuzoba turi kumwe mu bikorwa bitandukanye. Hanyuma rero nta kindi novuga muri kano kanya, byinshi nzobivuga mu nama yaduhariwe mw'ijyandwi yahariwe abarundi b'amahanga izoba kuva ku itariki 30 kugera ku itariki 1 tuzoba turi kumwe rero mu Kayanza. Ndabahamagariye mwese abarundi mwitabiye amatora, mwebwe mwantoye ngo ndabaserukire, mpamagariye abo bose bari mu Burundi gusidukana niyo nka kugira ngo bitabire akamo kanyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kugira ngo tuzogende muri iyo nama twumve ijambo ry'umuvyeyi, hanyuma duheze natwe tugire ico dushikiriza ku ruhande rw'abarundi b'amahanga, kuko muri iyo nama murabizi yuko abarundi bose b'amahanga bafise akaryo ko kwidagadura, ko gushikiriza ivyumviro vy'iterambere, ko guterera, ko kubaza bagaheza bakaronka inyishu nziza ivuye ku muvyeyi wacu nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi. None rero ndakengurutse ko vyagenze neza, ntivyari vyoroshe, ariko dushima Imana ko yabikoze uko yabiteguye yo nyene ubwayo. None rero simvuga menshi kuno munsi, ariko nakengurutse mu ijambo nashikirije abari mu nama ya bose, mwabyumvise ko nakuye ubwatsi, nabashimiye bikwiye. Irindi jambo tuzorivugana mu iyo nama nyene yahariwe abarundi b'amakungu, hanyuma n'inyuma yaho turategura kongera guhura n'abari muri ino nama n'abandi barundi kugira ngo tuganire kubijanye n'uburongozi n'itunganywa rishasha n'ibikorwa bigiye kuja imbere kurusha ibindi, kugira ngo diaspora yuno munsi irongowe n'uburongozi bushasha ibe diaspora ku vy'ukuri iri ku kazi, iri ku murimo, diaspora itaryama, diaspora ikora nka Amerika aho bakora amasaha 28 kuri 28 bakakora indwi kundwi. Diaspora rero idasinzira, niyo diaspora tugiye kurongora, niyo diaspora igiye kwerekana neza yuko uyu mwaka hagiye kubaho ibitigeze bibaho muri kahise. Dushimikiye ku bumwe n'urukundo, guhuza abantu bose. Nabivuze kare nti ko mba muri Leta Zunze za Amerika nkaba ngiye kurongora Diaspora Ndundi. Ino Diaspora Ndundi rero tugiye kurongora kuva no munsi ni diaspora yunze ubumwe, ihurikiyemo abantu bose, imigambwe yose, amoko yose, intara zose, ibitsina byose, eka mbere makontina yose, kugira ngo umurundi wese ari makunga hori yiyumve ko afise uruhara ntangere bwo guterera mu iterambere ry'igihugu, bwo gushigikira indongozi zacu kugira ngo iterambere twifuza gushikako ya vision 2040 2060 tuyishikeko mu mwanya muto. Rero byinshi tuzobiganira mu nama z'urutavana ko zigiye kuba cyane kugira ngo twitunganye, dushireho inzego zose zikwiye, turondere ibikoresho bikwiye, duhumbire hama ibikoresho bikwiye, dutangure kubaka inzu shasha nk'uko twabiganiriye. Imana ibahezagire.